ni amakuru twovuga yuko atari meza ku bakunzi b'umuziki wo mu Burundi. Ni amakuru kandi twovuga yuko ari ay'incamugongo na cane ko mwabonye yuko ari amakuru yatanguye gucicikana hirya y'ejo mubona ngo Kirikou yapfuye, abandi nabo bakandika canke bakakora amavideo bavuga ngo Kirikou yari Uburozi. Benshi muri baza ati mbega buno burozi yabuhawe nande? Ibi nivyo tugira dusesangure turabe ati mbega Kirikou ni muntu ki canke niyihe mpamvu yoba yarari Uburozi canke yabuririye he? Je mugiye kubana ndi John Fire nkuko musanzwe mumenyereye mu biganiro bibera ngaha. Nkuko musanzwe muzi yuko Kirikou muri iyi minsi twovuga yuko yari yaragafatishije aho yaririmbye indirimbo ayita ahanihe. Iyi ndirimbo izimubera inyishu nkuko musanzwe muzi ko umuririmbyi akora indirimbo nyinshi ariko hakabaho indirimbo akora ikaba banga. Iyi ndirimbo biraboneka yuko yamumenyekanishije ku rwego mpuzamakungu aho yakunzwe cane n'Abarundi, ariko inyuma yaho biraboneka yuko yagiye akundwa n'abandi bantu bo mu mahanga. Ibi navyo bikaba vyatumye itwara agashimwe ka Superbat, akanako kakaba karagashimwe k'imodoka. Inyuma yaho kandi niho mwagiye mubona haba agashimwe ka Isanganiro Award, naho nyene baca bamuha imodoka nk'agashimwe k'indirimbo yarushije izindi ngaha mu Burundi. Twovuga yuko ari indirimbo y'ibihe byose mu Burundi. Uyu muhungu kandi musanzwe muzi yuko yahoze muri Bantu Boy, akaba yayigiyemo avuye Ingozi nyuma yo kumubonamwo impano. Nkuko musanzwe muzi yuko asanzwe ari umuraperi, twovuga ko azina R&B mugabo akaba azwi cane mu mudiho wa rap n'izindi njana zigenda nka rap. Uyu muhungu murabona yuko muri iyi minsi ko ari umwe mu baririmbyi bamaze kuramutsa nyene icubahiro umukuru w'igihugu, ndetse bakajyana n'ifoto. Ibi navyo bikamugira umuririmbyi w'igihangange. Rero nkuko natanguye ndabibabwira mu ntango, aya n'amakuru ngira ndabashikane ko twovuga yuko ababaje, ariko twovuga yuko yarusimbutse. Yarari mu gihugu c'Ubufaransa aho vyemezwa neza na neza yuko yaririye Uburozi, ariko ntabwo biremezwa neza na neza ico yari yagiye gukora mu Bufaransa, kubera ko musanzwe muzi yuko umuririmbyi na cane asanzwe ariko aratrendinga ategerezwa kuza aragenda gukorera indirimbo hanze, cane gufata amashusho ahantu hagiye hatandukanye. Ari mu gihugu c'Ubufaransa twagiye tubona amavideo n'amafoto yerekana yuko ajanywe mu bitaro, akaba yajanywe mu bitaro bivugwa yuko yari Uburozi. Ariko bamwe mukaba mwibaza ati mbega buno burozi yabuhawe n'Umufaransa canke yoba yabuhawe n'Umurundi, umwe mu Barundi yari yasanze mu gihugu c'Ubufaransa. Benshi bariko barabijya kwimpaka bavuga ngo ubu burozi byanke bikunde yabuhawe n'Abarundi, kubera ko yagiye yisunga Abarundi bagenzi biwe bari mu gihugu c'Ubufaransa, kubera ko musanzwe muzi ko umuntu wese agiye mu gihugu atamenyereye kenshi yisunga abantu bari muri ico gihugu ariko bavuka mu gihugu nawe avukamo. Amaze kuba ari mu gihugu c'Ubufaransa, mazeyo umunsi umwe niho yasohokana n'inshuti, ariko bica bitangura kuba ibintu bikomeye cane canke atangura kumva yuko mu mubiri bitameze neza, aho yatangura kumva ariko araribwa umubiri wose, yongera aribwa mu nda. Niko guca bamusimbana mu bitaro, kubera ko musanzwe muzi yuko igihugu c'Ubufaransa kiri mu bihugu bisanzwe bifise ubuvuzi buri ku rwego rwo hejuru, kubera ko bavuze ngo igihugu carateye imbere n'ubuvuzi buba burimo, kubera ko musanzwe muzi ko ahatari amagara ikori canke n'ibindi bintu byose biteza imbere igihugu ntibishoboka. Rero mu gihugu c'Ubufaransa, kubera ko basanzwe bafise ubuvuzi buteye imbere, baciye bamusimbana kwa muganga batangura kumwitaho, kubera ko
musanzwe muzi yuko cane mu bihugu by'abazungu ibintu bijanye n'ama acide kubivura akaba ari akantu koroshe cane, kubera ko ivyo bihugu baba basanzwe bafise ubuvuzi bushika kure. Kuba ari muzima twovyemeza kubera ko amaze kumara amasaha make mu bitaro yaciye yandika kuri page yiwe yerekana yuko akiri muzima, ahumuriza abafana biwe kugira ngo bareke kwizera abantu bariko barandika bavuga ngo Kirikou yapfuye. Rero nk'abantu musanzwe mudukurikirana muri hirya no hino kw'isi, nitwokwemera yuko muguma mwizera amakuru atari yo ngo kanaka yapfuye kandi akiri muzima. Ni nayo mpamvu tuba dukwiriye kubazanira amakuru ya nyayo kugira ngo mureke kwizera ibihuha. Ikindi naco nobashikana ko ni impanuro nohanura umurundi wese, kubera ko bisanzwe bizwi yuko umuntu atanguye gutera imbere canke umuntu babona yuko ibintu vyiwe biriko birapushinga canke bitera bija imbere, benshi baca bagerageza kumuhereza uburozi na cane abagenzi biwe. Ibi bintu rero turabona yuko vyeze hano muri Afrika cane mu Burundi, bikaba bikwiriye kuranduranwa n'imizi, kubera ko iyo umuntu ateye imbere n'abagenzi biwe barashikirwa, kubera ko musanzwe muzi ko ata muntu atera imbere ngo akora ibintu bihengamiye kuri we gusa. Nshatse kuvuga yuko umuntu amaze gutera imbere akora ibintu bishikira abantu benshi. Nk'akarorero, nk'umuntu abaye mugwizatunga akubaka ivuriro, nta muntu atagivuzamwo. Umuntu abaye mugwizatunga akubaka amashuri, ntiyigamwo abana biwe gusa, umuntu wese arayigamwo. Umuntu abaye mugwizatunga akagura amakwasiteri agashira mu ibarabara agakora nka bisi, umuntu wese aripakiza. Umuntu abaye mugwizatunga akubaka amazu, siwa yabamwe wenyene, urashobora kugenda gupanga ukabayo mu mazu yiwe n'ubwo uburiha nawe abafise ikintu yakoze kugira ngo uronka huba. Ibi rero biraboneka yuko abarundi bamwe batarajijuka, bashaka ngo umuntu ateye imbere bace bagira inzigo bavuge ati reka tumwice kubera ko yadusize twahora tungana canke yadusize mu bukene. Bisigura ko rero umuntu wese agikora ivyo aba yarasizwe n'amajambere. Rero nkaba ndangije ndababwira ngo mureke kuza murizera ibintu byose mubonye ku mbuga ngurukana bumenyi mudasesanguye, nk'uko novuga yuko mu vyivugo dufise kuri iyi YouTube channel ari twirinde amakuru y'ibihuha aca ku mbuga ngurukana bumenyi, tuze turasesangura tuyagosora dukuramo ayakenewe canke yafise akamaro. Nkabashimiye umuntu wese yankurikiranye kuva kino kiganiro gitanguye, nkabashimiye n'umuntu wese yakoze sabone ukaba utari bwayikore ukaba warayikoze naho gira like, share na comment. Ntimwibagire kwandika ivyipfuzo byanyu muri commentaire kugira ngo duce dukora video ijanye n'ivyo mwatusavye. Murakoze, Imana ikomeze kubana namwe.